ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Amashyirahamwe mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu aravuga ko mu Burundi bubangamiwe agasaba abantu kudakura ijisho kuri icyo gihugu. Nous assistons à une augmentation d'arrestations arbitraires d'opposants politiques ou de personnes accusées de collaboration avec des groupes armés. Uwo ni Karina Tatrakian uyobora rimwe muri abo mashyirahamwe, ariko komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNDH iyo siko ibibona. Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwe. Uyu nawe ni umukuru w'iyo komisiyo 6 Muraba. Amahanga akomeje gukura bene igihugu bayo muri Afghanistan, ubu iri mu maboko y'abatalibani. Urubanza rwa Blaise Compaoré wigeze kuyobora Burkina Faso ruzatangira mu kwezi kwa 10, naho muri Ethiopia leta yataye muri yombi abandi bantu bikekaho gufasha ingabo za Tigreya. Aya makuru n'ayandi mu kanya turayagarukaho, tugumane. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino, duhereye muri Afghanistan. Ibihugu by'Uburayi bikomeje gukura abaturage babyo na bamwe mu banyafghanistan muri icyo gihugu nyuma yaho abatalibani bafashe ubutegetsi. Fidel Niyongabo arakomeza. Inyuma yuko ingendo n'indege zihagaze ku munsi wa mbere, igikorwa cyo gukura abanyamahanga n'abanyafghanistan muri Afghanistan cabandanije uno munsi kuwa gatatu. Leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesha ko zishaka kongereza igitigiri cy'abantu ziriko zikura n'indege muri Afghanistan ku munsi utashe mu gushika ku bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 9. Umutegetsi wo mu biro vya President Maison Blanche yatangaje ko gushika mu ijoro ry'ejo ku munsi wa kabiri Amerika yari imaze gukura muri Afghanistan abantu barenga ibihumbi 3,200. Muri ico gihe Ubwongereza na Leta zunze ubumwe za Amerika vyatangaje ko bizokorana n'ibindi bihugu kugira bifatire hamwe imigambi kubijanye na Afghanistan. Kubijanye n'ivyo abatalibani bemeye kukugene bazokora ivyo bihugu byombi bimenyesha ko kubishira mu ngiro ari byo bazorabigwako. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yabwiye inama nshinga amateka y'igihugu ciwe no munsi kwa gatatu ko bazobararira ku ngingo bazofata ku nyifato yabo kubijanye n'iterabwoba, ubugizi bwa nabi n'ibiyabira mutwe hamwe no kubahiriza uburenganzira bw'abigeme bwo gushobora kuja mu mashure. Yaravuganye ku telefone na President wa Amerika Joe Biden ku munsi wa kabiri. Ibiro vya President Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi baganiye igikorwa nkenerwa cyo kubandanya gukorera hamwe n'ibihugu bicuditse ku migambi yerekeye Afghanistan, harimwo guhifashanya abanyagihugu, impunzi n'abandi banya-Afghanistan bari mu bibazo. Bumvikanye ko bazogirisha inama mu ndwi iza y'umugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi kugira baganire ku kugena ibintu vyifashe muri Afghanistan. Urakoze Fidel. Urubanza rwa Blaise Compaoré wigeze kuyobora Burkina Faso ushinjwa kugira uruhare mu icwa rya Thomas Sankara yahiritse ku butegetsi ruzatangira kuburanishwa tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. Inkuru tubaza Edi Rwema. Mu itangazo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasohoye kuri uyu wa kabiri bwavuze ko Compaoré n'abandi 12 bareganwa bazatangira kuburanishwa ku byaha bitandukanye. Ibyo birimo gufata ubutegetsi ku ngufu no kwica uwari umukuru w'igihugu Thomas Sankara mu mwaka w'1987. Ikirego cya Compaoré cyagejejwe mu biro by'ubushinjacyaha bw'umujyi wa Ouagadougou mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Abandi bareganwa na Compaoré barimo General Gilbert Diendere wari inshuti ye yakadasohoka, niwe wari ukuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu ubwo kudeta yakorwaga. Diendere arafunzwe nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa imyaka 20 yahamwe n'ibindi byaha byo kugerageza guhirika ubutegetsi ku nshuro ya kabiri mu mwaka w'2015. Bikekwa ko ari nawe wari ukuriye itsinda ryishe Sankara. Abandi bareganwa nabo barimo bahoze mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu. Compaoré ushinjwa kuba ku isonga ry'abishe Sankara yayoboye Burkina Faso imyaka 27 kugeza mu 2014. Igihe cyose yakomeje guhakana uruhare rwe mu rupfu rwa Sankara wafatwaga nka Che Guevara wa Afrika. Uyu Che Guevara ni umwe mu mpirimbanyi zaharaniye ubutegetsi bwa gikomuniste mu gihugu cya Cuba. Compaoré w'imyaka 70 aba mu buhungiro mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho yamaze guhabwa ubwenegihugu. Birashoboka ko azaburanishwa adahari. Thomas Sankara nawe yari yarafashe ubutegetsi akoze kudeta mu mwaka w'1983, yicwa mu mwaka w'1987 afite imyaka 37 gusa. Amakuru avugwa hirya no hino tuyasoreze muri Ethiopia, aho icyo gihugu cyataye muri yombi abandi banyatigreya harimo n'abana bose barashinjwa gushyigikira ingabo zirwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu. Fidel Niyongabo arakomeza.
umwe mu batawe mu mvuto yavuganye n'itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press hakoreshejwe itelefoni hishijwe yaravuze uburyo buteye agahinda abasirikare b'abanyatigreya barenga amajana 7 n'imiryango yabo bapfungiwemwo mu ikambi ya Ethiopia iri mu ntara ya Oromia. Yamenyesheje ko babiri mu bapfunzwe bapfuye inyuma yuko bakubiswe, ubundi yapfuye kubera kubura imiti ku ndwara yarasanganywe. Atangaza ko babita ko ari ingwara y'akaranda ya cancer ko kubera izo mvo bazoba zimanganye. Uwo muntu avuga kandi ko bagabisha kubarasa bose mu gihe hogira n'umwe muri bo agerageza gutoroka, kandi ko abapfungwa bashasha babandanya gushika. Ivyo uwo muntu yatangaje ntibyashoboye gusuzumwa mu gihe abategetsi ba Ethiopia bankitangaza makuru gushika mu bibanza abo bantu bapfungiwemo. Abasirikare bonyene abanyatigreya basanzwe ibihumbi n'ibihumbi baratotejwe. Raporo nshasha y'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch yagiye habona uno musi wa gatatu tangaza ko abategetsi ba Ethiopia bahagaritse abanyatigreya ikivunga mu buryo utubahije amategeko, mu gihe abandi bazimanganye ku mugwa mukuru wa Addis Abeba kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Iryo shirahamwe isaba leta guhagarika bidatevye gutoteza abantu bifatiye ku bwoko bwabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Burundi. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu arenga 40 harimo n'akorera mu Burundi asaba kudakura ijisho kuri icyo gihugu kubirebana n'uburenganzira bwa muntu. Ayo mashyirahamwe arasaba kongera igihe cya komisiyo ikora iperereza kuri icyo kibazo, ariko komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNDH yo ikavuga ko ibintu byasubiye mu buryo. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira. Amezi 3 aheze niyo amashyirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazina muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye. Amashyirahamwe 43 harimo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwa abantu barenga 170, abarenga 100 baranyuruzwa n'ayabarenga 150 barafungirwa ubusa. Ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU nijejwe agateka kazina muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi. Karina Tertsakian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB, rimwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko. Nous assistons à une augmentation. Ati muri aya mezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitegiri by'abafungirwa ubusa, bicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo vyabaye umurengera. Abenshi n'abahanira agateka kazina muntu abatavuga rumwe na leta canke bakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo biraduteye amakenga kuko vyerekana ko ibintu byonyutse mu gihe haragahengwe kari kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze. Turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agateka kazina muntu ya ONU ko yorikanura cyane cyane mu kurwanya kudahana ibyaha kuko ariyo nkwezi y'amarere. Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation. Ayandi ni nka Human Rights Watch, Réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme, Amnesty International, Centre mondial pour la responsabilité de protéger, Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, Geneva for Human Rights, Trial International, APRODH, Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture Burundi, Tourno la page n'ayandi. Ayo mashirahamwe aratsemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu. Yamaraha umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH sikubibona. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika 60 Vinyene Muraba atwara uwo mugwi. Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko ubu n'ugize agakosa gatoyi abafashwa muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba, kandi turabona ko bahana atakuraba nkunzi. Ikiro ni ikintu gishobora kuremesha, tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana, haba mu mitumba haba mu makavye, eka mu Burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi ata muntu n'umwe amuhatira kucaga keneye. Ayo mashirahamwe yituye ONU mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko ONU yongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu. Naho hataragira ko atanga raporo imbere ya ONU utwara uwo mugwi umunyasenegal Doudou Diène nawe nyene arahuza nayo mashirahamwe ko akiri byinshi byo gukora kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Doudou Diène yabwijwe ry'Amerika
Amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha. Ati cyambere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazina muntu, icya kabiri no guhana abagirizwa mabi atandukanye, muri aba harimo gwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazina muntu, kureka abantu bakishira bakizana, baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama, gukorana neza n'amakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca ONU c'agateka kazina muntu, gufungura abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi. Ati twebwe twasavye ko twokorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera, ariko vyaranse. Twifuza kumviriza ubutegetsi, inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu. Kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza, ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka, ataraho ntaco vyoba bimaze. Uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongerwa ikiringo washizweho mu mwaka w'ibihumbi 2016, umaze kongerwa ikiringo inshuro 4, wahawe igikorwa cyo gutohoza ku vyaha bikorwa mu Burundi bijanye niho nyangwa y'agateka kazina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umaze gusohora amaraporo atari make, ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpanavyaha makungu CPI mu matohoza nyezina y'isentare nayo iri kwirakora haraheze imyaka 4. Yamara uriyamirizwa no Burundi. Userukira ico gihugu i Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONU kuwo mugwi wa ONU ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe, gusa Dododie na Butwara avyamirira kure. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Tuje muri Uganda aho Minisiteri ishinzwe ubuzima imaze gutangaza ko mu gihugu hadutse icyorezo cy'uburwayi bw'imbasa. Iyo minisiteri iravuga ko ikeka ko cyaturutse mu bihugu bituranye na Uganda nka Kenya na Sudani y'Epfo aho icyari gisanzwe. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi. Ignatius, icyo cyorezo cyamenyekanye ryari, cyagaragaye hehe? Iki cyorezo cy'uburwayi bw'imbasa bwana Geoffrey cyamenyekanye hano mu mujyi wa Kampala, kandi minisiteri ishinzwe amagara y'abantu niho yaraye itangaje ko ibipimo byakozwe n'ikigo cya leta gishinzwe virusi Uganda Virus Research Institute byasanze ko hari ubwoko bwa virusi y'imbasa bumaze kwaduka, icyo cyorezo kimaze kwaduka hano muri Uganda, ariko cyane cyane muri Kampala. Ubwo bwoko bw'icyo cyorezo akaba bufitanye isano n'indi virusi ya polio cyangwa se imbasa yabonetse mu gihugu cya Sudan. Kugeza ubu abanduye bamenyekanye bangana iki? Ntabwo hari hakorwa ibipimo kumenya abanduye, n'ibipimo byakozwe kumenya ko icyorezo cyageze mu gihugu ntabwo byakorewe ku bantu, ahubwo byakorewe mu bintu bisanzwe mu bidukikije, kumenya ko iyo virusi yageze mu gihugu. Nta mibare y'abantu bamaze kwandura cyangwa abana bamaze kwandura yari yamenyekana, kuko ubushakashatsi buracyakorwa kumenya niba naho kimaze kugera, kuko kimaze kugaragara muri Kampala. Ubu ubushakashatsi buracyakorwa kureba kimaze no kurenga kikagera mu gihugu cyose. Ubwo nyuma niho minisiteri izaza kutubwira niba imaze kubona abantu banduye n'imibare yabo. None ubwo bamaze kubibona gutyo se bafashe izihe ngamba zo kurengera abaturage? Hari icyo minisiteri ishinzwe ubuzima yatangaza? Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima ivuga ko igiye gufatanya n'ibindi bigo bya leta guhashya icyorezo, kuko urabona ngo ni icyorezo cyambukiranya imipaka, kandi bakeka ko gishobora kuba cyakomotse muri Kenya hamwe na Sudani y'Epfo, kuko naho icyo cyorezo kigeze kurangwayo. Akaba rero ingamba za mbere ari ukureba ko bakumira cyangwa se kugenzura ukuntu abantu binjira mu gihugu. Ariko ikigiye gukurikira kandi cyo minisiteri yatangaje ni uko hagiye gukorwa ikingirwa ry'abana bari hasi y'imyaka 5. Muzi neza ko basobanura ko iki cyorezo kibasira cyane cyane abana kuva ku mwaka kuri 0 kugera ku myaka 5, bityo akaba bagiye gutangiza gahunda yo gukingiza abana bose mu gihugu cyose guhera n'ukwezi kwa 9. Ariko nanone bakavuga ko impamvu iki cyorezo gishobora kuba cyongeye kwaduka mu gihugu kandi muri Uganda bari barakinesheje, ari uko kubera uburwayi bwa COVID-19, icyorezo cya COVID-19 basa nk'abibagiwe